kuko mu butegetsi bw'abaromani hari cyo bita vox populi vox dei, yaba ari umuntu yashizweho n'Imana iciye mu bene gihugu bamushizeho. Uwo rero there is an obligation yuko utamwubashe utaba uri kurakurikiza ivyo Imana ivuga, utaba uri kurakurikiza ukubaha abarongozi. Mugabo umuntu nazo kwaduka yadukane aca asaba ngo yashizweho n'Imana. And then muri management, political management, haba succession. Ujya yatowe n'Imana aciye muri vox populi vox dei, acashiraho abandi bamukorera mu ngata ku nzego zitandukanye, bakaba a kind of vox populi vox dei, mugabo bategerezwa gukurikiza ingendo ya wa wundi yaba vox populi vox dei. Azutse mu bapfuye umukama ntakiri mu mva, yazutse mu bapfuye turirimbe haleluya haleluya. Twageraho ngaha dufise ijambo nkoramutima ryadukoranije uyu munsi. Umworosha w'amajambo yavuze ngo nubaha umwanya, ni nkuko yabivuze je ndi umugezi wita umwanya turawubahiriza kuko on va l'essentiel. Kuva nshitse nagumye numviriza korali ziririmba, ndumviriza ivyo honorable Martin yari karashikiriza, nsanga ivyo nza kuvuga nivyo mutima mweranda yambwiye numvise bitavuzwe kuvyerekeye iteme y'uyu munsi. Tugishika nyirucyo mukwiye atarashika, honorable Martin yavuze ati mu Cyongereza ati to pay taxes is a requirement and mandatory. Mugabo nanje nazize ntiyibagiye ko the good management of those taxes is also a requirement and mandatory. Akoroka muze niko nza gushirako, kuko Paulo niyandikiye abaromani uyu munsi. Indongozi ziri ngaha iki gisomwa cyazisomye kuva kera, nta numwe muri mwebwe atazi kete ry'abaromani, kandi aha twese turabarundi. Breakfast prayer nkuko zifise intumbero muri Amerika, ni igihe cyo kuvugana ukuri no gusubira gutangira kugira ngo tuze mu nzira inshaje. Is what mean breakfast prayer, tukavugana ukuri. Kuko jewe dufate ko ndi umuntu yimba inzahabu X, oro, colta, tererare, jewe nazimvye ndazishoye ntari shikori, okay, naciyehe? Who has that responsibility of that? Okay, muri kijyo Paulo mweranda yavuze ndabifisemo uruhara, kuko ntakurikije ivy'Imana integereza kugira ngo ivyo Imana yampaye tubisangire n'abandi mu gutanga ikori. Mugabo kandi iyo tugiye kubiraba duhereye ku gace kiri kete y'abaromani gica 13 nindi ndimo nagiye numva harabavuze ngo abaganza abakuru, ego abaganza abakuru bose bashigwaho n'Imana. But by the way it depends, biravana. Ndiko ndategura inyigisho nagumye nibaza nti none gabasha ko habaye abakuru benshi muri iki gihugu kuva ku bami gushika n'ubu kuri Perezida Evariste, none koko burya bose kweri bari batowe n'Imana n'akantu kanjemwo? Kuko tuvuze ngo abaganza abagiriki tububaye uko bashyizweho n'Imana, ucumenga bamwe mu bagiye nko kurwana bagwaniwe ubusa, kuko abo bantu nabo bari twavuga ko bashyizweho n'Imana. But let me come a bit.
Paulo mweranda avuga ko bashyizweho n'Imana kubera iki? Kuko mu butegetsi bw'Abaromani hari ico bita vox populi vox dei. Yaba ari umuntu yashizweho n'Imana iciye mu bene gihugu bamushizeho. Uwo rero there is an obligation yuko utamwubashe utaba uri kurakurikiza ivyo Imana ivuga. Utaba uri kurakurikiza ukubaha abarongozi. Mugabo umuntu nazo kwaduka yadukane aca asaba ngo yashizweho n'Imana. And then muri management, political management, haba succession. Ujya yatowe n'Imana aciye muri vox populi vox dei, acashiraho abandi bamukorera mu ngata ku nzego zitandukanye, bakaba a kind of vox populi vox dei. Mugabo bategerezwa gukurikiza ingendo ya wa wundi yaba vox populi vox dei. The question is this one. Jewe na wewe na jewe ndimwo padiri. Mbega uwo muntu yashizweho n'Imana through vox populi vox dei, wewe mwibanga ujejwe jewe iryo njejwe, na jewe sirito uko ndi directeur w'ishuri, nshira mu ngiro gute izo requirement uwo muntu yashizweho n'Imana iciye muri twebwe, kugira ngo tuboneho kurangura koko ivyo bitegerezwa vyavuzwe ari vyo gutanga amakori no gutanga inyungu kuvyo tudandaza. Naryohewe cyane kuko Paulo mweranda yavuze ati aha ku karungene ka 6 na 7 ati muze murabaha amakori kuko nabakozi b'Imana. Ahandi naho bavuze ati ce sont des magistrats de Dieu. Umagistrat by the way nukuvuga iki? N'umuntu avugisha ukuri. Do you have those people? Turabafise, tubareme i breakfast pays kuvanga imaze kugira iki kubarema. Kuko ico gihe mu bisanzwe Abaromani bo bingorane bari bafise kwari ukuvuga tuti twebwe ko twahindutse tukaba abakristo, mugabo tukaba dutanga ikori mu Baromani, mbe tugume tutanga mu Baromani cya dusure kuritanga iyo twavuye. Mugabo Paulo mweranda avuga ati ko turi kuri isi y'abaganza, hama kabera towe n'Abaromani, uyu aba bantu nimuze murabaha amatagisi nkuko bikwiye. Niyo mpamvu rero umukristo wese wa Kristo, eka ndibaza n'uwemera muri ndi dini ari rya Islam, mugona cyane twebwe abakristo, cyane ko turi benshi mu gihugu, nuko twamenya yuko gutanga ikori ari bwirizwa ry'Imana. Mugabo ingene abo turihaye nabo baheza bakarikoresha neza nibwirizwa ry'Imana. Nihaze twicara rero numvise hari utuntu korari tashiramwo ngo muratanga ikori, ngo murubaha abakuru, muragira gutya nk'uko umengo nta devoir iraba wa wundi Imana yashiraho ngo arangurire ibikorwa abantu. Haleluya. Murambabara ari mbara bashavuye ndacabandanyaga sindaheza kuko nk'umuhanuzi Samuel yavuze ati ururimi numva ari uko ruraka, nanjye numva ari uko ruraka kuko nubwa mbere ndababoneye hamwe, kuko mu misa muba muvanze, hari abataxi moto, mugaba ha twese murengene twambaye twaje n'imodoka nziza badusaka, kandi ni twebwe dufise responsibility y'iki gihugu. Haleluya. Ni twebwe dufise responsibility y'iki gihugu. Twebwe turi ngaha, twova ngaha duhindutse mu vyerekeye amatagisi, twebwe nyene ubwacu igihugu coca gitera imbere. Kuko ndazi neza mu bicaye ngaha harimwe n'imiburi entière de l'économie nationale bafise mu mabanki quelque part. Reka nanga karorero. Okay, womengubu iyo murakubwiye ngo ubu ngo numukristo nawe n'umurambwira ngo urumva ngo je ngo ubu padiri ngo ni sawa ngo narakijijwe nahosha, ni wakijwe gute ngo sinkinwa? That is not my business. Wewe utakinwa is up to you. Daire jewe nwanije ndi tagisi nyinshi. Ikibazo jaje ni uwo ngurira mbega iyo tagisi arayishikana, ujejwe kuritoza araheza akarishikana, njana mubwira ni mbega sari bwaheze uwo muntu ndamuzi nawe mvuga izina afise kamyo akama harura ingene
abapolisi bo mu Kayanza ngo bagezehe turiko turanwa mu kabari. Halo umenyera ibariyeri igeze kugira cakata agenda Muhanga acakata ci Muhanga yumvise Muhanga babategereye aho biti bumba agashakata gaca mwira gushika gere mu Rutegama aze gukata mu Ibugarama atwari kamyo itarishikori. Amen. Mugabo duca tumubona kwa Mungu swate muri korale kuri Saint Esprit, swate kwa mama buntu muri Rocher, swate muri Rehobote, swate muri Reviva, swate kwa Nzishura. Hano tuzi hari amadini, swate ku musigiti kwa Naka agaca yicara akavyina ngo ndi umukristo narakijijwe, ndi umukristo narakijijwe. Gute utariko urakora ikimana kuko ikintu Imana uko Paulo mwana ariko abibwira abaromani niki nukuba de bon citoyen. Bon citoyen kubera arangura ivyo igihugu kimusaba. Bwa mbere kurangura ivyo kinsaba, mu ivyo kinsaba harimwo yuko negeza gutanga amatagisi n'amakori. Kugamburukira rero abakuru b'intara nkuko Bibiliya ya tradition catholique bivuga, tugamburukira abakuru b'intara no kuraba ingene abo bakuru b'intara nabo nyene ubwabo bitwara kugira ngo bakreye environnement propice yo kwita attrait. Ivyo rero bisaba une certaine responsabilité morale. Nama ndabivuga n'ubundi abisubiyemwo, ikibazo tufise kijanye n'ubutunzi, ikibazo dufise kijanye n'ingere twoshikira yambono kazoza ya 40 na 60, c'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique, une question de morale. Il suffit yuko abarundi dufata décision yuko ce que nous devons faire, on doit le faire. Nta kizobuza tudashika aho ibindi bihugu vyashitse kuko nta mana nimwe ituboshe amaguru. That's it. Ni wachazi ikintu bita legal and legitimate. Umuntu yilegitima gute? Okay, umukuru w'igihugu yakunomye kuri decret Musanteri commune X. How do you legitimate yourself muri yo commune? By doing what? Ukora iki? Uyilegitima wewe nyene mu gukora ivyo wa wundi yatowe n'Imana biciye mu bene gihugu yagusavye gukora. And among those issues nuko uzana amafaranga aheza agateza imbere iyo komine yiwawe kuri ya neza y'umwene gihugu uwaliwe was and definitive. Il s'agit y'umu autorité yarungiswe hanyuma yagize le bien qu'il gère comme son bien commun. Uwo niwe mutegetsi, niwe murongozi, niwe mukuru twebwe abakristo dutegerezwa kubaha. Mugabo umusitanteri afashe amakara agapakira imifuka 100, je nawe nzubaha kuko nazo bariko ararangura neza ivyo bamutumye, kuko ariko arica ivyo igihugu cyamuhaye kandi vyavuye muri ya makori n'amatagisi. Bica bituma rero ugiye kwaka ikori n'itagisi wa mwene gihugu na wahari wikawa avuga ati ubwo sigira ndamuhe ayandaze kwigurira ikamyo abashe gupakira amakara n'imifuko y'umugore we n'abagenzi biwe. That is the problem. Tubagute model y'abandi kuko nibyo Saint Paul ariko arasaba. Tubagute model y'abandi kugira ngo nkuko yabivuze niba twubahira itegeko ariko kutwubaha bive ku mutima. Dukora gute kugira ngo umutima nama wacu ube wamuzirikanye utandukanya icyatsi n'ururo muri public spheres? Tubigenza gute? Iki nico Paulo mweranda yaduhamagariye. Uyu munsi rero umurongozi yiyemera ko ari mu kibanza c'Imana, koko ari Imana yahamushize. The behavior is like arabizi musenyeri what means a pastor, what means a priest. A priest is not a king, is somebody who is at the service of people. Umuyobozi rero yitwara nk'umupastori cyangwa nk'umupadiri nyakuri.
who is at the service of his people. Abo bantu rero nta kuntu bataheza ngo baheze batange ikori. Uyu munsi nyimba duprevoa 100% tukaba tugifise 30% ry'amakori yinjira, amakosa ari partager et la plus grande responsabilité revient yabo babaye been entrusted yukugira iryo banga bahawe n'Imana kugira ngo koko batunganirize abene gihugu mu gutangisha amakori bikwiye kandi bitegekanije. Niyo mpamvu ro Yesu Kristo aheza akaba umugendanyi wiwe. Umugendanyi uvuze ngo n'umukristo, ngo n'umugendanyi wa Yesu Kristo, uri umugendanyi w'amavaleur w'ivyamuranze ngaha kwisi. Hacaba rero inyifato yirinda kugira ngo tube yandongozi nziza izotuma ifasha abandi kuzana ayo makori, kuko babona yuko akoreshwa ico yagenewe. Araheza akaba akarorero. Nivyo rero bavuga ngo Imana nitora. Benshi bavuga ngo Imana nitora abashoboye, mugabo ishoboza abo yatoye. Je nibaza ko ahubwo Imana itora ushoboye, mugabo ikamukunda nawe akayikundira. Hanyuma iyo yamaze kumutora kuko ashoboye, mugabo ntayikundire, aca hava rero apararangana, agaca yibaza ngo ni Imana. Iyo Mana yagutoye ukongera ukayikundira, uyemereye gute kwiguma ari umuhanuzi wawe na jewe? Wewe ujejwe ayo mabanga yo gutoza ikori, kuri jera, kuri distribuer mu bene gihugu n'ibindi. Uya hasigaye hariho n'ibintu bikomeye cyane. Hasigaye hari imigani usanga abantu bariko baraca batebura bari mu kabare, ugasanga mugabo uri kurumva ni mode de fonctionnement yahindutse muri societe. Akarorero, hariho numvise rimwe yavuze ngo igihugu kigutije ibere uronka unyarutsa. Ngo igihugu kigutije ibere uronka unyarutsa. Numvise uwo mugani ndi kuri kontwara ahantu, ndawiyumvira d'abord abasokuru bari bawufise atoya. Ubundi za numva avuze ngo Imana igutije butura, nuze wiyumvire ko mwambarana. What's that mean? Bivuga yuko umengano gusahuranwa n'aya matagisi yaya ndabonetse, umenga muca mugira iki tugira iki dusahuranwa. Nashaka rero ntiriwe ndabamena amatwi kuko sinkunda guteba. Mereze kwijambo umuntu wese yize primaire akigikatikisimu azi yuko batubaza kera mu mwaka wa 3. Bavuga bati uyu mugani ngo umugabo n'uburyo twiwe unutwa abandi kuko itagisi sizi wawe. Cyakavuga ngo igisuma n'igifashwe uwa Kristo yoyikurikiza. Umuntu wese yakoze ya 3 arabizi. Twishura ngo oya nyabuna uwa Kristo niyo kurikiza uwo mugani, kuko Yesu Kristo atubwira ati nta musuma nta mwambuzi azotorana ubwami bw'Imana. Tugire Kristo. Nashaka rero ndangize nzamura mvugani iyi teme twafashe yo guhimiriza umuntu wese w'umurundi n'umunyamahanga kuri ikori, igihe vyoba neza tukayariha bizokunda bitera imbere nitwaronka abakuru bazi ko ariko barangura ubukuru bwabo, barangura ubutumwa bw'Imana, umuhamagaro w'Imana. Tugire Kristo. Imana ibahezagire.